atazi Aisha kuri jewe wemere wari bikimerewe Mayeri ubwo umviriza duza ivyo fyina umviriza none byari waje wenyene ubu naho wazananye n'umugore oya jewe nabasanze ngaha nabasanze aha turatumaye ko cadidike kuri bongo Mayeri icara ngaho ndabakubwiye nyaruka Mayeri uri kuramusuzugura tanti kuri jewe usuzugura umugore wiwawe apana kuri jewe aka gahungu none kama kaza gaha ubwo asuzugura tanti waraje sinishara umviriza Mayeri meraki ugira kagaye sivyo icara none impa avuze ati icara mwara mukore wicaye imbere y'umuyama savye suko ndagusavye mu sohoka nkikora akazije kanza utafani amviriza bimwe byaba apana umviriza murazi ivyo mukora bandera uyu uri kwamwishura uyu mugore Mayeri uyu mugore ni iki Mayeri uyu nawuzi urazi ivyo amaze gukora uyu mugore nisabye uramuzi uyu muwa none ni imana umviriza ushaka wotekereza Berize sikushauri kutembelea mtu ya Aisha sikushauri umviriza nushake none ndakono ni sura ya masa cameraman ndagusavye sohoka umbise mukuzi siminduke sohoka uranzi uranzi sawa unanifukuza sohoka ubunye sinkoresha makofi bunyene kandi umugabo wawe mugira hore so bakunzi banyishumeze umviriza kwanza Aisha ndakubwira ikibantu cyanyuma ariko ndakubwira karo kanyuma uyu mugabo mumwache basi nakubwiye sohoka ushankoresha ikofi ushaka ngoresha ikofi sohoka rero nyaru sohoka Aisha unanigusamie simaguruke Aisha unanigusamie nagarutse wa munyarusaku wa munyarusaku wanyu kuze John nagarutse kandi imbere ya kamera ndabakunda cyane ndabakunda sana uno munsi rero nagarutse ndabazanira urundi rusaku muvyara wanyu murazi ko ni inzira kandi je nca munsi ndimba mu mizi muvyara wanyu rero uno munsi yaramutse numva yuko ntuzeye Aisha ari kumwe na wa mukobwa Berize wa wundi yarongora Mayeri rero yararongowe kandi ngirango muko babibona hariya ndiko ndarunguruka muko babibona ko bari kumwe hariya ngomba ninjire ndari rero ngomba ninjire aha anya ndabatunguye nta nuwuzi ko ndi ngaha aya cameraman tugende rero tugende cameraman nyaruka cameraman jambo Berize vipi iko bien meze neza yego Aisha bite ni sawa meze neza ndashima mbona anza kunicheka wao kucheka wao kucheka none je ninje mbona utangura kumwenyura kubera mbonye twenze none urumva natwenze kubera ndiko ndaramutse gusa wewe nkimuramutse utangura kuntu hwenga none watwenze ndakubaza ikibazo sawa tuvyihoze basi basi kosa gutwenga tuvyihoze basi Aisha unakwazika tena Aisha mbwira bita makuru y'imisi nameza kuri ngaha no ntaje kuraba mugenzi wanje uyu no mugenzi wawe ego Beri vipi biko bien uyatanguye ko mugenzi wawe kuva ryari kuva kera Aisha attention karabaye rero Mayira yagize ikibazo yagize ikibazo nyabaki kumbe Berize no mugenzi wawe ndibaza babikubwiye wavyumvise norushaka ibindi byagote kanda imbere aho nicara leo mutayanipa murayama ubikeko kumba kwako sinda abatayakupa murayama vyanka vyakunda Aisha mbwira none kugira ngo Berize abe mugenzi wawe sio bile vitu byako tena baba pilipili sio kuri nakosha kitu gani si mimi nauliza sasa pilipili sio kuri nakuasha aye tu reka niba je saka kumenya mimi nataka si umbea tunayo mimi ndo kazi yangu nimekusahau kama usutwa umbea mimi napitia chini na nyepea sawa si ndo kazi na niko nauliza sio zile kazi yako Berize tena mbona atuambia ndio wa mwanaume sasa hizi siku wanaume ndio wanapaswa kuolewa na mimi niolewa pia ndugu yangu na ukeneye batakuoa mimi balisema kama pana wale watoto wabili mali mimi kwa mtoto wa mjini sinayo tena
nubizi sura yiwawe kwanza ndakubadije kwanza iyo sura yiwawe kwanza wowe uri umuntu w'umuji wowe iyo ni matusi sasa utangiye kuntuka ukuri kuravuga kandi kurababaza je ndi umwana wo mu gisagara iyo sura yiwawe navyibona Aisha Zero bakunzi banyishumeze nico gituma nakunda gukoresha Aisha nico gituma nabikunda Aisha arakunda kuntuka akunda imisi yose Aisha uje kandi ivyo bintu ndavyiyame sitaki nyumviriza kwanza awogeze kuvuga mie niko mtoto mjini wewe huyo sura ya hivyo wa mjini atakafarani yake ajipake mkorogo ndo uliwe kama ni wa mjini hata uacha kujipaga mkorogo akwe wa Aisha isura y'umu mujini aboneka wari umuntu wa ruguru ruguru ya kwanza hapana ngaha hafi igitega ni VIP wa n'ingozi ni VIP ndo munyamwaro rero urabitoye Ogonza nyisume nico gituma nakunda gukoresha Aisha ryari yatswe kunkubita ivi ubu masira zako aziko iki bakunze tuvyihoze sivyo Aisha tuvyihoze Berize uyu Aisha ingene tumuzi twebwe dushaka kumenya ukuri kandi urazi ko twebwe dutegerezwa kumenya ukuri vyanka vyakunda kipita juu twapita chini kipita gauche twapita droite Aisha aranzi neza ukuri arakuma gusa aranzi neza sivyo none ambwira Aisha muzanye gute kubera maheri cankwe muzinanye kubera nyina ari umugenzi gusa kubera maheri wanampa show nani nakwishuye kubera maheri none Aisha chazuka Aisha kandi wowe ubwa mbere mu kiganiro duheruka gukorana wanyemereye kutabizobisuramwo bine we ivyo bintu kwanza vyikure mu mutwe kuzobiheba mwaravuganye na Aisha nta kiganiro jewe na wewe neko ndakwiyeza ko mwana wa mama kugira ndakwereke ntare eko abisi ni babi maheri ari ngaha none kubera iki wahisemo kumurugesha umwana w'abanzi unamuto babiri mani uyu ni wa mukuye ruguru rega ubiriza yamukiye ruguru ariko nicyo yarondeye kandi urumva kuvuga rero babane n'ujya nije nabitumye nije nabitumye bazaje bapora kubazurya kwa yaje kundondera ndamufashe naramufashije ujiwaze Aisha umwana w'abandi ivi babake amamake umwana ari kwa nyina ariko aronka uravyumva ari kwa nyina ujya rero arakuze ujya arakuze ujya n'urutama sawa urutama rw'abandi rufise papa na mama ubwo rutama urumva uyo nafise papa na mama je sivise papa na mama none kubagira ndoma unafikwa leta mtu wa watu hapa kunani kunini kuteseka angeona kama atateseka angebaki kwa mamake ananyonya sasa iyo mateso unaona ningejua na kuyaga nyuma yo menyiza mu nyuma ni ntumbuzi y'ubujuju Aisha mbwize ukuri none kuberiki ujya maheri mu muhoriki ariko ashayitika kuolewa ashakuya sasa nabingira munamujazia tena simumwacha Aisha kwa amani nyumviriza tumureke abaye ku amahoro kuberiki dutegereza kumukorerako urabyumva dutegereza kumukorerako kubera abantu bavuye bose ruguru bamaze kubona ko bamaze kumenyeranga umuji bora badugaho ku bagore bakabaduga ko hejuru ariko kwa Aisha na mugabo numwe azoduga ku mugore oya Aisha umviriza ndakubwira ikintu kimwe ahora ngaha anya mu gisagara umwe wese aje kurondera ubuzima sasa napata bahati anafikia kwa mke anaolewa sasa umugabo niwe wategezwa kuganza mu rugo kisha aongozwe Aisha sa mwanamke Aisha ubwo rero n'ubuzima bwa kera we ubwo n'ubuzima bwa kera ubu rero ntubwa abagore nikurize ko muislamu mukristo munini muislamu unajua sheria za dini nazijua tena sana unazikanyaga na unazijua na Mungu amesemaga hivi jisaidizeni na mimi nitawasaidia lakini mwanamke amheshimu mumewe na mume tena heshimi mke wake mume ampende hapana amheshimu amheshimu ampende ndo we baba si sheria za we baba ulitika kwa muislamu ikintu wachakuzanye baza kuja kichakuzanye suko je ndiko ndakubaza mie na jewe ndairimo nico gituma nabiyuwa ampende mke wake na mke amheshimu sasa wewe unafikuna geuza unamfanya akuwe chini kama kawaida siana kwambia kitu kimoja wewe Aisha nk'umugabo wawe dufata umwana wawe ukutane yuko anakosha masahani mke wake anaika pale nabifurahia nubinezeriza cyane mtoto wako mwanaume yohegwa none
Belize hivi kweli. Nukufashanya abana. Unasikia kama uko na bwana kweli. Wewe urumva ko ufise umugabo kweli wewe? Ndamufite. Cyangwa ufise umukozi wo mu nzu. Byose birashoboka. Byose sha muhuye muri bamwe. Ufise umukozi wo mu nzu ufise umugabo. Byose birashoboka byose. Byose. Numugabo numukozi wo mu nzu. Ariko Nyumviriza kwanza. Nyumviriza. Ndibaza amasaha yacu nayi. Hamagara uyo mugabo wiwawe dukore ibyo wacu tugenje nigiri wanje. Ego. Gira umamagare bana dukore ibyo wacu nyuma je nitwigiye. Muka muri Kigo we Aisha. Unatia aibu. Umva gira umamagare. Wewe Maeri wa Kirofa we? Maeri wa Kirofa we? Anakuwa tena rofa. Arabaye kandi rofa Maeri. Nyarusa ngaho Kirofa we. Nitabira kunita sheri. Ice abana bo nibiki. Ivyo ubonye nibiki? Maeri! 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 Niko namagara ndi. Namagaye ndi. Umviriza. Wewe naguha umviriza muhamagare je nikore ibyo wanje je nigira. Maeri! Ndagiye maye, ndagiye. Ingo aragiye ingo rero. Nyarusa. Cameraman wabonye Maeri yambaye igitenge Maeri afite igitenge cameraman raba Maeri afite igitenge cyo Maeri banzuze Mugabo wasiga afise akanyaro kuko afise akanyaro kuko umugabo wiwawe Wibaza ahubwo bya bindi tugire umviriza akine no muntu atazi Aisha kuri jewe wemere wari bikimerewe Maeri ubwo umviriza tuza evyo fyina umviriza none byari waje wenyene ubona aho wazananye n'umugore oya jewe nabasanze ngaha nabasanze aha Coratuma yuko cadirike kuri gogo Maeri Icara ngaho ndabakubwiye Nyarusa. Maeri uri kuramusuzugura tantine kuri jewe usuzugura umugore wiwawe apana kuri jewe aka gahungu none kama kaza gaha ubwo asuzugura tantine waraje sinishara hasi umviriza Maeri mbera ki Ugira kagaye sivyo? icara none impa avuze ati icara mwara mukore wicaye imbere y'umu ya tantine ya tantine gera ngaho we ubwo wamwegamira umviriza ndakubwira ibi bintu je ndabihaze nimba bawuze vyurya muhira ukaza guseka ngaho useka inde jewe umwana wo mu muji nawe yayisha bimuye kigore cyo wagikuye Sikigore. Uri nduru ngaho. we sivyo umviriza kwanza umviriza Gira indero. umbonya sindi kigori uravyumva ndi umugore yiyemera yurumva hanyuma wewe nusha umviriza amadaimoni ni uyafise umviriza we kujya uwora ufata abandi nabi je no ufata nabi uravyumva uravyumva akana bakubita we umviriza ufitine n'umuntu mutangana apana kuri je Aisha umviriza Aisha jeni yemera uyu muntu ni muhuki umviriza numwa shetani ivyo nivyo Belize wamwambie bwana wako ama mtumishi wako wa munyumba uyu numuboye imbere Oyaga muri byose birimo muri byose sivyo? Uyu n'umugenzi wanje. Umugenzi wanje sivyo? Kwanza waje guteka kwanza wewe. Halo Waje guteka. Waje guteka sivyo? Aisha hapo unafurahia sasa unaona ni amani unafurahi nyumviriza kwanza raribagisha uranezerewe rero cameraman nasaba musohoke nikorere byonje bya byanzanye ngaha bagire nteme umviriza mugende mujanye Kuri nduru ngaho urumva mugende mujanye nunyirukana cameraman sohoka asohoka gende urabona ibi bintu wazanye ngaha umviriza abona ubu muricaranye ubu namakofi ukasubira no kumurako cameraman ndabasabye sohoka nikorere byonje byanzanye Aisha huyu atuambie wazanywe nibiki we wazanywe nibiki Maeri sasa Maeri ni bwana yako Maeri si wana kazi mimi natajifanya nataka nikwambie wewe uyu ntarimwo uyu n'umugenzi sivyo umugenzi uri kuvuga icyo gukora gizi sivyo none nimba shaka ndamukorera akazi nampembe ngende nawe ndamugire unkorere ndamukorezeko rega je ndimfizi ya kijambere imfizi ya kijambere imfizi ya komine wewe ushaka nyumviriza waramubwiye ko nkora akazi we umubwire umugabo wiwawe mvuze rimwe namunasubizamwo ega navyazi navyazi iki wewe no kuzabura ikofu unyene ide jewe je nubaha uyu gusa kuri nduru ngaha kandi ugira uwa uba avuze ati ziba
we hunume Yo upime. Mana ndagusavye suko ndagusavye mu sohoka nkikora akazije kanza Utafani. usohoke Amviriza bimwe vya banda. Apana umviriza. Murazi ivyo mukora bandera. Uyu uriko amwishura uyu mugore. Mayeri. uyu mugore ni iki Mayeri uyu ntawuzi. Urazi ivyo amaze gukora uyu mugore. nisatu Uramuzi. Uramuzi uyu muha. none ni imana Umviriza ushaka wotekereza. Berize. Sikushauri kutembelea mtu ya Aisha. nushake umviriza Uyu mama sikushauri. nushake nonone ndakonona isura y'amasa cameraman ndagusavye sohoka umbise mukuzi siminduke we mukuze Aisha unanifukuza sohoka Aisha. uranzi Aisha. neza uranzi Sawa unanifukuza. sohoka ubunye sinkoresha amakofi bunyene kandi umugabo wawe mugira hore Kwanza ibyo waje gukora aize kuri So bakunzi banyishumeze. Umviriza kwanza Aisha. Ndakubwira ikibantu canyuma. Ariko ndakubwira karo kanyuma. Uyu mugabo mumwache basi. nakubwiye sohoka ushaka nkoresha ikofi ushaka nkoresha Unipige ikofi mie. sohoka rero nyaru sohoka Aisha unanigusamie. simaguruke Aisha unanigusamie. ndiko nda sohoka hari nyarutse nawe garuka nga we Ndakura. Subira ku mugore wawe. Subira ku mugore wawe. oje mu mashetani wewe Jori jaguza. Cameraman twigire twe. Ndakura sha. oya reka turage Aisha lakini uyuwe sikia nikwambie. Umvira ndakubwire. Ivyo uyemera vyose. Ukazosubira je kunkorako. Ukazosubira unanishika. uko kama nani Mie Aisha kwa nishika hivi. wewe nageza kugufata urabyumva Unanishika. nyumviriza cyangwa ushaka we murekure Mael. Aisha. nyumviriza nakubwiye ugene Sipiga uranzi ki mwanamke Aisha maisha yako. sohoka rero Nenda. sohoka sinakugora ikintu Niashire nene.